Of course, you can call me Ami Pro the MC. Iyi ni Ami Pro Show nkuko muriko murayibona ndi kumwe na Collie the Magic n'umuhinyanyuzi akongera akaba umuririmbyi. Collie, mambo fresh meze neza napendeza sana Ingo live band. Naenda ukumbuye narinda ukumbuye cyane duherukana kera ariko ibintu bimeze neza iyo numvise akazi kawe nawe kumva kiwanje mba numva ameze neza tu. Naje nuko vraiment naje nuko ndaruhuka mu mutima numvise ibikorwa biriko bigenda bibandanya bitera imbere ya kabisa. Sinza ko bazi ibibazo byinshi Collie the Magic, ibibazo byanje nibike ni bimwe mu bibazo abakunzi y'umuziki bariko barabaza kuri Collie the Magic muri kino gihe. Biravugwa yuko Collie the Magic aherutse kugurura studio, iyo nkuru niyo canke siyo Collie duha umuco? Bose nshaka kuyihakana kubera officiellement ntiyaragera ko bija ku mugaragaro kuko hajya hariho ibintu bimwe bisaba ko umuntu yisuganya agashira ku rutonde neza. Mugabo nibaza ko ari kubera ko benshi bamaze iminsi bumva ko ibikorwa bisohoka cyane ku izina ryanje. Ivyo onye nibaza ko ndabifitiye umuco neza na neza ku mwanya wavyo ukwiriye. Murazi ko muhora muba bambere kumenya amakuru yanje kabisa. Urakoze cyane ariko kurundi ruhande ni Collie the Magic atakiboneka muri Wana Record. Indirimbo zose zisohoka nkuko Collie yabivuze zisohoka hariko logo ya Collie the Magic gusa nta logo ya studio iriko. Bisigura ko izo ndirimbo zikorwa na Collie the Magic ubwiwe atifadikanije na studio iyo ari yo yose. Bisigura yuko izo ndirimbo zikorera iwiwe. Biranavugwa yuko ufise home studio muri kino gihe. Collie, gerageza utanga umucukwiye kuko hari abaririmbyi benshi bariko baragukurikirana bifuza kumenya uno musi nimba dukeneye Collie tuzomusanga he. Icyambere adresse yiwanje ni jewe nyene. Nico gituma navuze nti ibintu kugira ngo bibe officiel nuko mba namaze kuronka ahantu ntereka mezo yiwanje. Ivyo abantu abarundi baramaze ngo urukuru niyo nkuru mugabo neza na neza biba biri professionnel cyane mu gihe mba namaze kwitegura aho ndabishira kuko urabona nibihe twari dusanzwe turimo hari ibintu byinshi vyahagaze nari niteze no kuvuga mugwera muri ano mezi nari kuba naramaze kurangiza ibintu byose bikenewe mugabo kwera ibihe twace tujamwo isi irimwo byansaba ko nca ndinda gukoresha ga plan B gato. Niyo mpamvu abanyegereye abashaka gukorana nanje bandondeye ndababwira ingene tubigenza basanzwe babizi benshi n'abandi bifuza kuza nabone tubicisha muri ubwo buryo mu mwanya wo kwitegurira gukora ibintu biri ahantu hari office nyene ya Magic Mix Magic Family. Bisigura ko muri kino gihe Collie the Magic ariko ararondera inzu azokoreramwo kugira ngo ashobore gutanga adresse kuyahamagare n'abandi sinamenyesha makuru atanga ikiganiro. Ego cyane gose. Hama ikindi naco mu vyo mfise hariho abantu bamfasha ko hajya nta muntu yigira ari wenyene. Hariho abantu bamfasha utuntu duke urazi ko Wallace yarafise studio no muri Wana hari ibintu nshaka gukenera kubera twabanye neza bajya bose na Wallace twabanye neza nkazana utuntu twanje n'abandi bantu bagi bamfata mu mugongo benshi. Biramfasha muri uwo mwanya kwiyubaka mu gihe ntaramera amababa yose ngo ntangure kuguruka gose nka studio mugabo kote ya production ntana kimwe gifa kuko ivyo nkeneye ndafise inshuti n'abagenzi twakoranye neza babintiza bimwe. Urumwe mu bahinyanyuzi no kwemeza yuko uno muzi dutanze award y'umu best producer. Turashobora guha award bivanye n'ibikorwa umaze gukora, bivanye n'abaririmbyi benshi umaze gufasha, bivanye n'ingene umaze kwizigirwa mu biteramo bitandukanye ndetse no mu ma competition agiye atandukanye. Ukaba umujudge. Niriye tandukaniro ryo gukora studio wikorera ubwawe no gukorera abandi ga Collie the Magic nk'umuhinyanyuzi? Icambere agafu kaguma kari 100% kuri jewe kuko uyagabuna n'umubosi asanzwe afise studio nta kintu cyatari gukuramo mugabo mu gihe umaze kwiga nico gituma ndakubwira nti iyi situation je ndimwo hari abantu benshi badashaka kuntahura meni kwera nari nkikorera abandi mugabo je urumva nari muri ubwo buzima kandi ndashimira abantu nzobashira ku mugaragaro bamfashije ivyo bintu kugira ngo ndabigereko. Ndashimira abantu bamfashije kugira ngo ngere aho ngeze no munsi. Collie the Magic nk'ijambo wotekerera umuntu wese arakara gukurikirana ryofasha umuririmbyi rigafasha umukunzi w'umuziki rigafasha umuziki muri rusange. Icambere no saba no kwisabira jewe no kubandanya banshigikira abantu bose ariko barankurikirana kigira kabiri no kunsengera kuko hari abantu bifuza ko jengera kure. Hari abantu babona vision yiwanje babona tala yiwanje bifuza kubona Collie the Magic ateme. Hari barahari mugabo bajya abanyifuriza ivyiza nibo nifuza ko cane bo bandanya banshigikira hama bajya babifuza kumbona ntemba Imana izibaha umugisha batahuri bahe kuramba babona Imana yarampezagiye gusomba hama ikindi naco nshishikara kubwira abarundi n'abari mu mahanga bose kubandanya badushigikira kuko nizo nguvu zo nyene dufise twifadikiza muri ubu buzima turimo. Asante sana Collie. Urakoze cyane Ami Pro.